ntabyo nkeneye ko umbwira ntabyo nkeneye uyu ninde umviriza uyu Sauda nama numva ninde nkeneye kumenya Sauda wariwe arimo interview amukora na Sauda niwe nkeneye kumenya kubera ko tuvanga umviriza nase nkeneye kumenya Sauda umviriza barigeza kuri mwatatu ndeka ndansa umviriza ndakura sishaka nada ndagusabye basi nase ngereza umbwiye Sauda umva ndakubwiye bya Sauda zose none ariko no kurusha umbwiye Sauda wariwe nibyo nkene umbwiye Sauda ndakura mbara Sauda ninde famba umbwiye Sauda ninde ndaka numva ni wowe kwe ani numva icyara basi nase Yo. Bibere. Bibere nase bibere. Nakubwiye nti nkeneye kumenya Sauda ninde? Famba nkeneye kumenya Sauda ninde? Ibyo umva kuri Sauda barakubwiza ukuri rero. Ibyo umva kuri Sauda nibijyanye gusa kimwe cyo ni shetani yanyinjiye. Iyo shetani yamara kwinjiye wewe. Nikanga ndakubabarira. Nkeneye kumenya Sauda ninde? Sauda ninde? Umva rero ndakura. Nkeneye kumenya Sauda ninde? Nene. Nakubwiye nkeneye kumenya Sauda ninde? Ninde kuri wewe? Yes bakunzi ba IHURIRO TV meze fresh je meze bombo sana meze kuri kabisa ni harisira kintu musesanguzi ni passepartout nitwisondeka ntumunsi rero ndabazaniye bishashe sana twarabumvise mwaduteye akamo IHURIRO TV ni mushaka kwizima ibintu byose twarajunse niyo mpamvu tubazaniye igisata cy'ibiganiro muzokwama mubona mukurikirana iminsi yose mu gutangura rero tubazaniye ikiganiro kiryoshye sana ikiganiro aho tugiye kubarondera amakuru y'ukuri neza yizewe neza n'umukinya sanzo kina mu IHURIRO TV muramuzi twa Samba Famba ari murabizi ibiganiro bimaze imisi birengana kuna na Sauda ibintu nk'ivyo bica kuri Karabaye TV benshi rero nibaza ukuri hari umukobwa basanzwe bakunda nabamaranye imyaka ibiri dufise amakuru yuko bamaranye imyaka irenga ibiri uwo mukobwa rero dufise amakuru neza yuko umuntu yadutelefona atubwira yuko baje gushwana nawe yamusanze muhira haba aho muhira haba turagenda twinjire tumubaze byinshi ningaha kuri no pango mungumane natwe bakunzi ba IHURIRO TV turabakunda cyane gose bakunzi ba IHURIRO TV ningaha ahasanzwe haba twinjire turabe yuko ivyo batubwiye ari ivyo ngo bariko barashwana n'umuriro reka twinjire turabe ibintu kuntu vyifashe mungumane natwe bakunzi ba IHURIRO TV msishwani nibiki kabaye umviza twubahana pole nasa twubahana jani salise abaye kifamba umviza twubahana umviza nkamwe muvuye he umviza twaba nkane kumenya ikintu urakora Sauda sisa pole arabagabo ntihagwibara arabagabo ntihagwibara sister reka arabagabo ntihagwibara famba nibiki famba habaye mani hatari vraiment ndifasha ahubwo sister pole usiri pole sister pole sister habaye ukebuke sister ukebuke arabagabo ntihagwibara ndakura ni hatari singenye kuzoga ndakura sister famba reka nje hagati kugira ngo ibintu bigende neza tuganire neza tuyaga neza sister ikibazo cyawe ni icyaha bakurira pole yabakurira sister biza ndekura ni mundekura mwese ndakura mwese agashavuga nase ndekande agashavuga umvasha sheri nukuri katumvikana tumvi nusa kuntasherije yewe genda ubwe Sauda wa genda ndeka ndibabari ari mu ndeke nase ani turashaka sinkeneye kandi mundekure kandi agiye burya wewe umuriro zimwa nande ndekura nibiki mwebwe kwanza nibiki reka tuganire gato turashaka kugira ngo nkeneye iki mbo hari abagabo ntihagwibara twumvise muri ko murashwana amace turaza nkamenyesha makuru kugira ngo dushobore kumenya ukuri habaye iki we ko dusanzwe tuzi ko muri mu rukundo na Samba Famba habaye iki nta rukundo turimwo ubu tumaze imyaka ibisi nazi ko uncinyuma ndeka umva imbere kwanza umva imbere nibiki we
bakunze ba IHURIRO TV murabona samba famba n'ubwana bwafise umunwa umviza ndakubwire basi ndeka basi je ndamubwirya nyuma nigiye sister sinza kuva hagati shaka canda imena kuje niko byanyu canda imena kuje nawe tuganire neza ibintu bigende neza kugira ngo nyimba ari kigongo asaba agisabe nyimba yemera ikosa ajyabaye famba bakunze ba IHURIRO TV famba yajovye vyase nuko avuga samba famba nyataye gusa kimwe cyo ani sheri Jenda gusambia wa refrema nimba narishe Sauda nje umugabo harashika sometime umuntu akabona yuko umwe atamuhagije akarundi suko yiba mu bahungu ariko wari wigize kuri umufyonzi bihere utubona ko na Sauda ushaka umufyonda nkuko wafyonda gura abandi umviriza nakwanye nkene kumenya Sauda ninde nta bindi mundeke namwego ni mundeke sister pole famba yiyoroheje kugira ngo mushobore kuganira iyo yosha gukora zivyo imyaka ibiti kudane n'uyonya ntabizi ubagiye ko kumvagisha n'igashano ry'umukobwa jewe bakunze ba IHURIRO TV ni hatari famba none we witeguye gusaba ikigongwe canke witeguye umva ndakubwira ikintu kimwe vraiment njewe n'umugore wanje sinovyanga kandi turakundanye nyaka 2 sawa kandi turakundanye cyane arabizi namukunda ariko kimwe cyo yensolite yabaye sovuga ati ni kibazo cha grave oya nibyo kwica tukumvikana nta mugabo ataje hanze niba vyabaye ngamuresha Sauda nibintu twakwica tukumvikana mfise impamvu namuresha Sauda kandi naramureshe kubera ko nitukundanye nkuba muhora iki vraiment kandi uvuga ati ndamukunda bye arabizi kandi tayari kwebana na Sauda kubera we ariko kimwe cyo kandi tayari kandi uvuze ngwiki mama uvuze ngwiki ndakeneye usubira mu ivuze uvuze ngwiki none wakumuburize ku mwanya none Sauda wamuburize ku mwanya ugani we kuronde so wamurondeye kibazo kimwe nuko umarabwi wawe no musi umarabwi wawe fambu no musi je urambona ambisa namwebwe kandi mumbisa nigiro kandi ndakubwire burya wewe uzogira ikibazo uje kubera wewe sister none ndeka nirengane namwebwe amanda afite namwebwe je nakonda naje kubazana na famba nta bintu nkene kumenya Sauda ninde nta kindi mwabyumvise none uko wamunyegeza ariko yakubwiye kagukunda cyane nkunda nawe akabuzi amahoro Sauda kubera iki bakunze akabuza Sauda amahoro kubera iki ugiye Sauda ni yagiye kumuronda cyane yagiye kumurondera umara yabwi wawe burya tuzobubona ariko urabizi nawe ko bigoye mutahura gusaba ikigongo nyimba byarashitse muvugane nk'abantu bari basanzwe bari mu unyirekere nawe urumva kandi ntavyo nkeneye ko mumbazagiza ibibazo byinshi sinkeneye uyo nyene tuzimenyanira sister tukabanyagashaba ya bakunzi ba IHURIRO TV murabona yo ibintu ngene bimeze reka tusikare turayaka na famba twumvirize ngene turabona yajovye amajambo yose yaheze famba umeze neza ari man je simeze neza mbe mwaza mwe mutu yakwaye twe twumvise amakuru wa muntu yadu telefone urabona twe tuba turi ku mwanya atubwiye ati amakuru yizewe neza samba famba n'umukunzi wiwe byangoze ko vraiment bya bintu byangoze kandi je bona biza kunzanira ingorane kandi urazi yuko nje n'umugabo w'agasuguru nsanzwe n'umufyonzi w'ibihere kandi hagezeho rero aho bwanwa bufuka umunwa je sinokubesha je Sauda ndamukunda bien kandi n'umudemo wanjani ndamukunda bien none aha kibazo ko kiramvuruga ndeke mfatane nande kandi Sauda sino muva inyuma ani sino muva inyuma Sauda arena nyihakanye imbere ya Sami ariko gatima karacaratera kuri Sauda tu imagine naje no ku marezo sosyo kugira ndasaba urukundo imagine vraiment ariko kimwe cyo nje numwishira mu ndumushe twemera abagore gushika kuri 4 none mfise Sauda nkamfise n'uyu nubona ko habuze babiri ngiye kurondera wa gatatu hoho twatwica samba famba nabonye ncimagara kuri babiri kuri ubu n'uwo Sauda uzobandanyirize ngaho samba famba nk'abasesanguzi turifuza kumenya uravuze yuko umushehe wemerewe gutunga kogera ku bagore 5 mbega mugikundanye nani wo baragiye ku mwana nzora bimubwira kugira ngo ushobore kumva abagore abantu ibintu ngivyo nibavyemera umugore waje ku mugore kwabyira umugore wanje akaza n'undi mugore yofa vyeme ucucomekamo hagati gusabika hwanya bihwanya niyo system nashaka ngoreshe rero ngene byageze mu rezo sosyo nani umuntu asanzwe akoresha mu rezo sosyo cyane yaciye abibona ni ahinduru yabaye nganu n'ibibando no asashaka kumudura urugo mashwanye sana reka shari renze none samba famba turashaka kumenya nk'abasesangutse wowe witeguriye gute gusubira mu kwitegura navyiki gusikizo banzo nk'umutima fumafu umugore umwe n'inyoko umwe niso mane yarakaze yarakaze mama kira ari coffee yamwe ushe ryo ngaha ubu niyindani canikanda yangubisi coffee rimwe yakintu vumisegetera ifatiye ngaha bwanwa ebane ubwanwa baci bujugumira ndabura amahoro ubu nzija kwipimisha ndabe ko atangwa rashasha nagwa kwiryo coffee yangubisi samba famba iki gihe turiko turavugana nyene mu mwanya tuvugana Sauda uwo uvuga ko wakunze ubu mwanya ntari mu bihemeze neza ari mu bitorosha ari mu bitaro umaze kuja kumuraba kangahe
oya nje kuza kumuraba sinogenda kumuraba kuko muri umwanya naharuwe nk'umugore wanje gusa kimwe cyo naho ndamukunda na mwanya no takaza kuja kumuraba mu bitaro vraiment samba famba no mukunda avuye mu bitaro wowe mu rukundo rwamwe na ani rurimo ingorane urukundo rwawe na Sauda rurimo ingorane kubera Sami wowe wite nimbwa Sami nimbwa kandi niwe nkweze y'amarere Sami yarisha Sauda kumbe yarafise umugore urazi ingorane zaba uwo mugore wa Sami siyo nyina kubisa Sauda zatumye aja mu bitaro urumva iyo phenomene vraiment none hamwe byoshika ujya mugore wawe nawe agacica gushwana na Sauda ntubona ko mugomba kumwicisha rero gusa kimwe ndibaza yuko bitogeriyo ahubwo cyo no basamwebwe gerageza nukuri mumfashe murondera umuntu namuzo mudem ndaba address ya hano aba muvugana nawe vraiment murabingine muna bikenyura azi mu journalist ari ukuntu mugera ku muntu ugasanga ibintu birabiragize muze kuraba vraiment kuko izindi uru zibandanyije uko twokwicana samba famba basi turagomba usaba abafana ba IHURIRO TV kubera bakunda bose bagutoze mu kubera anatavyemeye yuko ukunda uwundi na Sauda ntavyemeye yuko ukunda uwundi bizohava bikugora turashaka kucagure mwumwe basi kuko nje aho hageze ngaha aho byabaye uno munsi vy'umudemo nje bigeze ngaha kandi Sauda ndamukunda 50% ani nawe ndamukunda 50% bose hamwe ndabakunda ijana kwijana none ngire gute njewe na kintu no vuga ati ngo ndakunda uyu ahari dufashe nk'abafana rero ducagure turabe ngende ndeke he kuko twavuye na Sauda murahazi mwarabikurikiranye ukuntu byabaye n'uyu ani nguyu araje aravyinjiyemo nicuza aho bitangura naho bizoherera turabe rero tuvugo nje narushe kuko abantu bako baranuka ngo nje mfise umutima mubi ngo nafise inzigo Sauda ngo yake kwamuga kubera je indundu ivyo bintu ndabikene kandi biko baraneza agaciro no mu kazi kiwanje samba fama inyuma ya bino bintu twitege yuko Sauda ntazomuva inyuma ani ntazomuva inyuma kizubanzo ngumutima fumafu bise kandi ya bakunzi ba IHURIRO TV murabona yuko ibinari hatari tumusanze yamaze gushavura ntitwa kuvugana byinshi ariko murabizi ko tubakunda IHURIRO TV mwabizi ntitwigera tugomba kubacereza cyangwa kuba ibintu bitari ku mwanya tuhereza abakuru yizewe neza biriko biraca ku mwanya hamushaka gufasha cyangwa guterera nimero ziri ngaho muri commentaire ya mbere iri mu ngaho